dushimira cyane mugenzi wanje MC Padros kumakuru yaje kudushikiriza rakoze cyane nuko tuva mu kuri yacu ariko aravugwa hagiye hatandukanye tuza tuja mu kiyago cacu co kuri no musinza ko kuri Facebook mwamaze kwamubona ikiyago tugiye kuba tuyaga ko abari kuri FM Kiyago cyacu tugiye kuba tuyaga ko kivuga kiti mbega imbuga hwaniro zoba zifise uruhara mu gusambura urukundo rwa babiri. Mbega imbuga hwaniro aya ma réseaux sociaux yo afise uruhara mu gusambura urukundo rwa babiri, gusambura urukundo rw'abakundana. Byumvika. Ku ruhande rwawe urakivuga ko MC Padros imbuga mwaniro ku ruhande rwanje navuga yuko yuko ari kimwe mu byo bitera ikimwe mu byo bitera kimwe mu byo bitera ati bigenze gute imbuga mwaniro uno munsi umuntu arafata umwanya kugira akuganirize ugasanga warivuye mu kazi urusha kuvuga ati mfise iminota myinshi ari myinshi n'icumi ndamubaza uko yiriwe tuganire gatoya mbwira uko umunsi wagenze ubundi njyame ejo nzuke mu kandi kazi nikubwira gusa menye uko amerewe nta kindi nta birenze ariko nawe wa mwanya muto y'ufise ugiye kumurondera wamurondera ati ndi kuri YouTube ndindira gatoya jiwazi uri kugirana ndiko ndeba intore ntindi ati nivyo uri mutego ndaje undindire sha ukarindira iminota 5 razi iminota 5 ku muntu mukundanye bawumva umenga nikirenga neza na neza uca wijyamira ka wamurindirira mubuze nejo kandi neza na neza uramurondeye ngo ndi kuri TikTok nkinge gato ngo ndi kuri live kuri TikTok abantu baba bakunda ka live rero usanga wewe biriko bakugirane biguciye intege warivuye ahantu urushe bavuga ati ndafise ahantu ndakurukira kidogo tuke mvuke nk'amajambo abiri nyene numve ko ndi pause ariko hariya mwigeme hariya nyakoba wa mushiki wanje kurafata umungu w'abandi nawe ugafata umwanya gusa uri kuri TikTok uri kuri YouTube uri kuri FM runaka ngo humburi yasohotse rero mbega abantu b'Imana ahantu je ndumva nanje ahantu twashoboke ndavyemeza nibi hari gasoro yego ndavyemeza hari bimwe bituma mu ico gihe hari ikintu kuri kurakura ariko mbega banzurabe ujya munaje afisa kaye gaciro n'ivyo bintu kurareba ukuri ukangura kurareba ngo match kuri telefone match kuri telefone se uwo muntu nawe ni watesheje umwanya wewe niwe mumaze kubona Shela 7 muramaze kubona kama vinga muramaze kubona fata umwanya rero wawe awe uwo muntu je ndemeranya neza yuko nzimbuga mwaniro zashobora kubikora zashobora kubikora jewe ariko MC Padros novuga ngo ndabibona mu bundi buryo butandukanye n'ubwawe novuga ngo ikintu ca mbere gihari umuntu no kumenya icyo abwirizwa bayi banzu bandanye banzi bandanye kina kibazo avyumva ikintu ca mbere mba numva ni kumenya icyo abwirizwa gukora sibyo sinumva ko imbuga hwanira arizo zoba zituma hoba iryo tandukana ry'urukundo rwanyu canke kubacanisha mu gutuma mutavyumva kumwe
nani imbuga hwaniro nizo zigukontrola canke uzikontrola probleme nyene nako bwijya umuntu agiye kuzikoresha araza kwibagira wa wundi ari nyuma so no muntu waciye avango ziri mu busambura urukundo sana ndavuga Pascal yavuze ati keshi uzosanga we wapostinze umugenzi wawe cyangwa undi muntu bisanzwe nego tigeze posting umukunzi wawe atawukana mukagapfa kuva mu gatondo gira mu ijoro naco bitwaye urukundo nagutse nabyo naco bitwaye nurakunda kumva ko umuntu menga yoguma yuba muri wewe nyine indani kona kandi kantu kose akoze kakirepeta ariko rero ukacovuga eske namuntu nibiki namahoro se kanga sanga gupostinga nta kamaro bimaze ariko kuna ya postinze undi muntu uyu muntu nibiki bigasanga biriko meme ugasanga byayindi urizo nduru zikavamo gusa kwa abantu usanga afite umutima uri hagufi meme n'ishavu riri hagufi pam byihuse rero mbega bimeze gute no munsi rero turabe twikebuke bantu b'Imana je impamvu MC Paris novuga yuko taruhara canke novuga ngo hanini imbuga hwaniro zifise mu gutandukanya abakundana wabavuze muri ubwo buryo ako kutimvira kuno munsi hari umuntu ashaka kuba ari hanze y'igihugu ha umuntu ashaka ari kure y'igihugu imbuga hwaniro nizo zidufasha kugira ngo dushobore gukominika dushobore kuyaba mbega ivyo nibiri mu bikomeza gwa rukundo mbega no musi urukundo ngo murakundanye mwaba mu Rwanda reka dufatire hafi umviriza tuvuge ngo mwaba mu Rwanda aho niho hafi ishoboye kuvuga nabo bangaha mu Burundi mbega ubwo rukundo gokomera mu gihe utazi n'amakuru y'uwawe yageze mu gihe utazi wowe yamenya gute nivyo iyo muriko muravuga ibi muvuge ni vyiza kanya duhagaze ku bibi oya sishobora guhagarara ku bibi oya kweka atavyiza mubona birashika urasambuka neza cyane kuko nk'umukobwa asanze wapostinze abandi abahungu ariko usanze wapostinze abandi bahungu wowe atigera agushirako n'umunsi n'umwe bishobora gutera ibibazo mu rukundo asante sana rero ivyo ni vya bidina vyo gufuwa rega hari ibibazo umuntu yizenira mu buzima nukuri irafapa sena sema ndavuga ati gushavura cyane kubabara ni decision umuntu yifatira ukibabaza ubwawe nubwo wo kwiboha gute burya nasanze kubabara ni biri obligatoire kubabara ni gihano wiha oyasigano ni ubihitamo none msipajo gushira ko umuhungu cyangwa umukobwa kuri statut y'umuntu telefone ni yanjye mutima wawe telefone ni yanjye banzi ni icuma ani yawe kabone nubwo warayigure je ndagufashe nkana statariya warayije nukuri ko Imana yanje ndakubesha Mana yanje nababaye rero uvuga ko mwama muharura mu makama abi mu bintu bidasobanutse bidashobotse ndakubajije no musi mbega izi mbuga hwaniro tuvuge okay sivyo ko kubabara ari umuntu abicreate kubicreate safi ni ubitamo wibuke ko dufite umutima ni nyama ahubwo ni ubishozize ati James mu kubabara barakubesha nibambesha hari gihugwana n'umutima ukigumya hama ariko ukaguma washavuye bikarangirira tufite inyama Ensipa duco ndakubwiye gusa naho mushaka kubiri muri ibi bikava hariya uno musi tuvuge ko imbuga hwaniro zitafise ico zimaze so kuba zifise icyo zimaze sindiko ndavyanka reka kuko ushaka kuja ugakora ino nyigisho nk'iri kiraca kuri Radio PJ Classic FM ariko mbega uri kure yikoresha gute twebwe bino bintu ducishako ngaha nubwo uza kuja ko swara waza kubibona nimbuzi neza mu gatondo ufise akandi kazi runaka gakore muntu wimane tugutumye ikini uraza kuja ko urabikigano cyose kimara amasabi ni uza ko wayikoresheje neza mugozi neza ko buri bizikari uza kuziha commentaire tuzoyibona ejo meme tuzaza no kuyibona ariko none Rosemine hari ya wewe uri busy n'umukunzi ufashe wewe uri busy n'umukunzi nyene ucuva ko ugiye ku radio Check kuri Facebook. Yes alone. La yagi. Ucuja kuri Facebook ngiko yakurikirana MC Pados na Rosemine hari. Sinda vyase nivyize kuko ari kindi kintu. Ariko no mukano kanje shaka usanga uri kumwe n'umukunzi nkumbure ari byo muri ko muri yaka. Banza muyaga shat kuragaruka hanyuma. Je niyo mpanuro ndanabahaye. Ariko Rosemine. Mu rukundo. Harimo ubugira bwishi. Uno muzi wo shaka kuvuga ati ndafasha umwanya jewe tamubwiye ndi busy ndafatiye ariko wibuke hari abandi aragusiga nyine gihuse nimba ari ikintu cyambere kiryoshe mu rukundo n'umwanya
umuntu ukamubwira ati wana burya aha yavuga ati okay turi kumwe ariko n'undi macabwa ngo urumva ngo ngo akazi ibiki usanga bidatesha abantu b'Imana. Je navuga ngo mu gihe cyose umuntu aba bikoresheje neza ni byiza. Una munsi tambe nabari biradufasha ngo dushobore kuyaga. Nuko neze mfatira n'uri hakujya y'igihugu n'uri ngaha mu Burundi. Wakuno musuri ngaha ku kazi MC Padros. Sio ko riza kurenga mu bandanye n'umukunzi wawe. Tubonanye. Muterukana acimize kandi abanye naho. Okay. Sinshaka kumenya haba. Kibazo ni kimwe. Nyine mbamvuze urumva ni hagufi muguna musi novuga ngo igituma ugira assurance nuko wamerewe nuko ari canke relation kumva yuko naho mutari ko murabonana urumva ko uramufise kandi nawe aragufise siko yakwiza telefone siko ko hari WhatsApp hari Facebook hari Messenger sivyo uno musi biciye kuri novuga ngo kuri zi mbuga canka ya marezo sociaux uno musi murapartage ubuzima bugiye butandukanye muramenyana n'umuntu uramenyana n'imiryango yiwe umuntu gasanga ni murabonana mugakubwira ati uyu ni ma tante uni ma grande sœur uni nde nakananaka ivyo byose mbega mu rukundo nibikenewe uno musi kubona kugira uzoze kubona imiryango yose menshi babona ku mariage no babona n'imiryango yose yuzuye mugabo udukoresheje imbuga kujya tuni naka udupfaniki niki yama no mu gihe cy'urukundo harakaririmba abonye kakamuryohera arakakurungikira hari amajambo meza ahakura novuga ngo biza vyubaka urukundo hari inyigisho zigiye zitandukanye ntituvuze za nyigisho mbi iyo tuvuze inyigisho ziri kubiri hari ziri positive n'iziri negative sivyo ariko Uremeye oya ko nakubwiye aco gukora ngaho umbwire ngo navyenda bitaho ushaka uvyemere MC Padros so nakubwiye nta cyo 31 ubusabune 60 70 tugenda dusoma commentaire z'abantu mutubwira mbega namwe ku ruhande rwanyu mibona gute Evode exactly imbuga hwaniro ni keshi zisambura abivanye nuko tudatahurana ibintu kumwe ati gute rero abeshi babijanamwo ibishobisho muri ico gihe rero hatabaye gutahuzanya aho kabisa biratuma inkundo nyinshi zisambuka rero imbuga hwaniro ni nziza ku bantu bazi ibyo barimo imbuga hwaniro ni nziza yubaho cyane witwa Nova Costa 31 mu busabune Costa yagize ati Padros mu rukundo ni babiri ariko nk'akarorero agomba akumubaza uko yiriwe aramubajije amubariye ngo andi kuri YouTube ndindira umuhungu aca yibaza ko ariko aramuvanga ndetse n'uwundi ni ariko muvanga n'ubundi niho rero hacavamwo kwikekana ndetse ugaca usanga ntimwumvikana agacavamwo gutandukana nuko jewe ano nabivuga asante sana Costa arakoze cyane yabimbwiye yuko abonye nashize ko umukobwa kuri poste ngo twoca aduheba nuwo bitwa Joseph Kigali birumvikana benshi ba Evode ba Constance ndetse na ba Joseph birimo amuvuga bavyumvikana cyane bavyumvikana cyane ko babimeze kose biro bya Evode Marie merci beaucoup Brain Boy asante rero birumvikana witwa Oba Kuba yavuze ati birashika rurasambuka neza cyane kuko nk'umukobwa usanze apostinga abandi bahungu ariko wewe atigera agupostinga n'umunsi n'umwe bishobora gutera ikibazo mu rukundo cyane nukuri birarya witwa Alexia Kizimana ati imbuga mpwaniro ku bwanje zifise uruhara runini kandi cyane gusambura bidatevye urukundo rwa babiri kuko ni nayo nzira ibangutse icako ibikomeretsa kandi abantu vyihuse ati turi kumwe burunga amakamba merci birumvikana iyo umuntu ariko aravuga ati mbuga Uremeye birababaje ko n'umuntu apostinze gatatu kuwa mbere kwa kabiri maka buri munsi abakobwa barabikunda usanga umukobwa yapostinze nyine hariye Jane ngo nikuze wiwe cyane ngo Jane rero basanga umuhungu hariya we wafise iyindi myumvire mu mutwe
kandi tuwe dutahurana igihe ugiye gukunda umuntu banza umenye mbega ateye gute akunda iki yanka iki mbega umutima we nibihe bintu ukunda guspota nyine kumva kubitahura bimenye ivyo numara wamara kubitahura ndakuraje kuri uwo muntu muzorambana ariko niwaguma ubona umenga ntumutse uzogira ibintu wibagire yuko atabikunda kandi singoba ngo ucubireba. Alex agize ati Ange ntababeshe no mu Kirundi bavuga bati agafunika bagara urukundo n'akarenge we yavuze urukundo ariko n'ubumwe ati none ati mutabonana wo bukunze gute uwo mubaza uko yaraye akakwishura ku mugoroba yagusezera ngo araryamye ariko ku murongo ukamubona akavako saa 8 z'ijoro. Jiwazi sasa Epifani yagize gute ati Ange na Pasi ati nukuri sinibaza ati sinibaza kuri izi mbuga ko ziri mu bisambura urukundo kabisa bivanye n'ukuntu bazikoresha nukumenya umwanya wo kuganira n'umukunzi wawe hama ugakoresha izo mbuga mwayaje kuko nawene nimwoguma muyaga mu mwanya wose kuko n'imbuga ziratwungura ubumenyi. Merci beaucoup. Même si biruko ikintu cyose ni manager gute nije ibintu by'ingenzi. Joseph yavuze ko ikigali ngo biguma bisambuka biteye ubwoba. Asante sana bwana Joseph. Jewe hari umukobwa twahibanye bivuye ku mukobwa w'umugenzi nari na posting zo n'utwa Daniel Bunani. Bantu b'Imana je naho muri ko mushaka kuzana ngo izi mbuga nimbi sivyo impamvu je nemeza ko izi mbuga nimbi parce que sizo zikoresha mbega je ndiko ndazikoresha gute nababwiye uburyo bwiza ivyo bidufasha uravyemera uremeranya je nakubwiye nanje nabikwe kuzikoresha contrôle je ucani je ndazikontrola mu gihe ibinaniye je yo gukontrola sindabita kuri izi mbuga sivyo ariko ibinaniye ndabishira ku gatwe kanje ni je yo nananiwe ya akuremera ko zishobora gusambura ni je nananiwe nizo nyene none gute ko afashe umwanya reka ni je yo nananiwe rego nyumviriza nyene mu byananiwe ndabita kuri izi mbuga none reka dufate YouTube ntayihari uracumwe yakuri kuri YouTube yego warwambuye kuri YouTube izirwa zirasambuka dusabaye kuri YouTube aba ari binda ariko twakano kanya turi muri ibi jewe sishobora kwemeranya dushaka kwemeranya oya lazima reka ni ibintu bishika kandi cyane ibiranababaza nakubwiye ugasanga umuntu wo kuvugana ari live ya TikTok uri mu bantu bakunda live wewe sindabihakana sindabica kure ndabivuga yero umuntu akunda live nibaze rijya live rari kuyikundira kacuronka umukunzi hariye kandi usanzwe wahurira ko n'abantu bakomeye kuri live ya TikTok arakurondeye tujyare nyakubaho umuntu wanje sanga mukiri bashasha mu itanu zinabugize cyangwa iyo Rwana kuze kwanza ubona umenga byose uramushoboye kandi bino bintu abantu benshi akunda kubigira iyo urukundo rumaze igihe hari ukuntu umenyera umuntu ukamumenyera ugasanga ndazi ninamubwira pado abitahura n'ingoga rero mu rukundo bantu b'Imana n'impanuro ntumenyerane tumenyana ariko ntitumenyerane kuko mu rukundo uzanye kumenyerana urananiwe ndabesha mu rukundo uzanye kumenyerana uko bwa naramumenyereye ndamubwira biranse wibagiye za shingano zawe uri umuhungu ahantu ho kugira umwige mugere kaje gatashizemo amafoto ndi kuri apere y'umuntu nakace nk'amaudio nibisanzwe ujya ndamubwira biroroshe twaramenyeranye akako numvuga ati umushefu turazinanye ndaza kumusaba uruhusha gasanga n'umukunzi wawe kuri kurabigenza uwaraza kugusiga genda ya kuri iyo pa MC Padros tugira conclusion ko imbere mwa nta mwandi sinyuma mwa nta mwanya cyane nibumve nanje ngumashigikira yuko ataruhara zifise mu gusambura inkundo canke uruhara zifise mu konona
cyangwa utandukanye urukundo rwa babiri c'est vrai twemeranije ko gifise ibyiza navyo ivyo birahari sivyo ariko bimwe mu ngaruka Bino vuga ngo biva kuri izo mbuga hwaniro cambere na mbere hariho uko gufu uko babivutse nkafuhira statut yiwe yabonye nkafuhira umwanya wanje nkafuhira ko babivuze ngo ari ngo vuye 9 du matin amaze conseiller 22h kuvuga ngo ari andi masangahe yiyongeye amarako sivyo nkababazwe n'ivyo ashira ku mastage ariko ikindi kintu naco nyene kandi kiza mu vyo nona uno musi zimbuga hwaniro zicako ibintu bitandukanye cyane harimo bimwe mu byo twifuza gukompara inkundo zacu n'inkundo z'abandi sivyo tugasanga dushaka ko urukundo rwa jewe nuwo turi kumwe nshaka urukompara n'urukundo rwa Pacific MC Padros n'umukunzi wiwe ivyo ni mu rukundo ni wazana competition uzonanirwa mu rukundo ni wazana kumva yuko ukeneye gukompetent hari uwo muri ko canke ushaka kugira amakopie kode aho haba hansi urananiwe ariko imbuga hwaniro si zibi nakibabwiye ziri nico zifasha ariko uruhara rubi rubaho mu gihe cyagiye mbega ndiko ndazikoresha gute navuze ngo sizo zibi ni jewe uzikoresha ndazikoresha nawe cyane ikintu gihariye mu rukundo ntushobora gufatira ku mastatut nufatira ku byo yanditse nufatira ku bw'inkundo z'abandi aho ubwira urukundo nyakuri imbere yo kumva ko mubishiramwe ayo mahezo sosio canke izo mbuga hwaniro banza mwubaka urukundo rwanyu rukomeye cyane kuko mu gihe muzoba mutubatse urukundo rukomeye bizokora ko ruseseka tabizohora ko rusambuka bice kuri izo mbuga izi mbuga niho hantu hambere no musura urakoresha IG ariyo Instagram urakoresha Telegram urakoresha ya ma TikTok urakoresha ya ma Snapchat sivyo n'izindi zose zitandukanye za Messenger za Facebook za WhatsApp plus uzikoresha uhura n'abantu batandukanye muyaga ibitandukanye ni nimwe mu nzira ituma no musi abantu bavangana mu buryo buri facile bikanyureye ko novanga abantu banga ko yako nziti ariho uwonzi ko tuyaga umwanya muri kuri IG uwundi tuyagumanya muri kuri Telegram tuvuyaga kuri WhatsApp tuyaga kuri Facebook niki ugasanga bituberi biratworohera cyane ko deja didushikanaho tutashitse n'amaguru yacu sivyo shura ko ndi mu Burundi nkaziraga umukobwa yibereye na he yibereye muri RDC yibereye muri Tanzania yibereye hari ya Dubai ya ari Arabie Saoudite n'ahandi hatandukanye cyangwa ukabura umuhungu uri hanze mu Google bikakorera kuziraga umukobwa ari nari he na he bivuze ngo ubuvuga ngo ahari bivanye n'ahari jenzo muranka tuzoyaga itsoke mugabo ntaho bizohera kugira ngo amenyane na naka canke bazohire na naka aprizo vuga ati ivyo nzokora byose nzobikora parce que ntituri hafi na hafi sivyo imbuga hwaniro ziri muri bimwe zituma amahoro asambuka bivanye nuko kutizerana ndetse kandi bivanye no kutaba umwizigirwa ni waba umwizigirwa mu vyawe muri relation yawe nta kizobuza ko urugo rwawe cyane gose birumvikana bo umwizigirwa muri relation yawe bigende neza wo bwawe ukreye ubwizigirwa ku mukunzi wawe ndazi bizogira ikimazi akwizera cyane gusumba ko wawe wavyibaza ikosa rya mbere mu rukundo gutakaza ubwizigirwa kuko icyo mubwiye cyose nubwo kiba kiri mukuri abona ko umubesha icyo neza ari gihe abana n'umutima avuga ati uyu mutima urabesha tu uyu mutima tuzobantu besha ndawuzi wamubwiye ati burya kiniki ndabizi ntaco akagutahuruka kumva ko mu mutima we akarimamo yuko urumubesha ariko gerageza urimo bwiza bivuye kuri ereri rimwe gusa agerageza re muri wewe ukreye wumve ko muri wewe kwa mubwizigirwa bigende neza ndazi uzobona inyishu y'ivyo byose twababwiye mu buzima gerageza ukeye ubwizigirwa kuko umubwiye ati ndi kuri YouTube haraga filime kaje kubunye ndiko ndakareba kubera bwa bwizigirwa avuga ati alright karibi nangora ariko neza niyo abazi akuze kama yandi manyanga avuga ati uri muri babandi muzotera imbere ryari ahubwo bimuha ingufu zo gusohoka agasohoka kidogo neza na neza nyuma y'iminsi mikeya uramurondera nawe ukamubura murakoze nuko urakoze cyane MC Padros